sifise umwanya munini ko turafise na sensen munyemere tuzengurure amabibiriya yacu abikorinto ba mbere umva rero nohera ngiye kwigisha kuri theme y'uku kwezi. Uyu mwaka n'umwaka wo kuganza, mbwira umuntu ati n'umwaka wo kuganza. Nimba ari umwaka nkaniye tuvuye mu byo gutunganywa, tuvuye mu bijanye uravyumva n'ivya mbere, twinjiye muri deseni ya kabiri y'ibijanye n'iki gikorwa. Ndumva afitiye amatsiko ibintu bidasanzwe Imana igiye kuzokora uno mwaka mu buryo budasanzwe. Amen. Teme dufise uku kwezi ni teme ivuga gukuza umuntu wo mu buryo bw'imwe canke umuntu w'imwemu, developing the spiritual man. Reka ntangure mvuga kino kintu. Bibiliya ivuga abantu mu buryo butatu. Bibiliya ivuga abo birayita abantu bapfuye canke the natural man, n'abantu batarakizwa. Birivuga ngo hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ivyaha vyanyu, yarabagize bazima hamwe na Kristo. Hari abantu bapfuye ku Mana, abo bantu nta buzima bafise. N'abantu kandi birayita Roman man, n'abantu bameze nk'ibikoko kubera ko imhemu zabo nta buzima zifise. Umuntu aba muzima igihe yakiriye Kristo Yesu mu bugingo bwiwe. Uburyo bwa kabiri bw'umuntu birivuga n'umuntu yitwa umuntu aganzwa na kameremere, the carnal man. Ni wa muntu benshi nibaza ko bari kuri uru rugezo mugatugwiza kurujabuka ko tukaja ahandi. N'umuntu akiganzwa na kameremere, n'umuntu atatandukaniye n'umugurano, n'umuntu akiganzwa n'ivyaha, n'umuntu ivyo Satani ashatse arabikora mu buzima bwiwiwe, nta camira mu buzima bwiwiwe. N'umuntu nivyo yarakijijwe, n'umwana w'Imana mugabo aracari muri faze yo kugwana na kameremere muri we. Biratubwira dusoma igitabo c'Abigalatiya yuko kameremere k'umuntu kagwana n'ivyo muhemu agomba muri we, ngo ivyo binigana mu muntu kugira ngo umuntu ntakore ivyo yigeneye. Umuntu wa gatatu ari we tugiye cyane kuzovuga kuno kwezi n'umuntu w'imhemu. Umuntu w'imhemu n'umuntu atakiri umwana, ni samuragwa mu bwami bw'Imana. Ni wa wundi Imana ishobora kwizigiza amabanga akomeye. Ni wa wundi atahura imikorere ya muhemu w'Imana. Ni wa wundi atahura ibijiranye n'ubuzima bwo mu buryo bw'imhemu. Uyu niwe tugiye kuvuga ukungene uyu muntu tumukuza mu buzima bwacu. Gute ujabu kukava kubijanye n'umuntu aganzwa na kameremere ukaja ku muntu w'imhemu. Reka mvuge gatoya ibi biranga umuntu aganzwa na kameremere. Mugabo uburamaki yacanditswe ubwa mbere ukiganzwa na kameremere akiri umwana taracika umuntu akuze mu buryo bw'imhemu. Icambere n'umuntu uzoza gusanga mu buzima bw'iwiwe ivyo akora ataho bitandukaniye n'umuntu ataramenya Imana. Ingene yambara cyo kimwe n'umuntu ataramenya Imana. Ingene avuga nk'umuntu ataramenya Imana. Ubuzima bwiwe buravye ivyamwa yama nico kimwe n'ivyamwa vy'umuntu atarakizwa. Suka dakijijwe mugabo hari intambuko yateye mugabo arabwiza gukora igikorwa cyo kudevelop umuntu w'imhemu muri we kugira ngo areke kuba uganzwa na kameremere agacacika n'igitsitaza kubera ikindi yumviriza inyigisho zose nizitari izukuri ntamenye ibyo akwiye gukurikirana. Ibi nibiranga ukiri umwana. Ikigeretse kuri ivyo aguma azunguruka mu masengero mu bibanza bitandukanye kubera ko ntazi cyakeneye mu buzima bwiwe. Uyu munsi yumvise ngo ngaha Imana ikirakora bitangaza, aba yagiye kuba umukristo waho hantu. N'umuntu ntigera afigira uburagamo, yamara ahantu hose, yamari kumwe n'abantu bose. Rimwe na rimwe ukunda kubona umuntu yamari kumwe n'abakozi b'Imana, umunsi ari kumwe na pastori naka, ejo ari kumwe na pastori kanaka, ukayobegwa pastori wiwe uwari we, uyo muntu nikivange muri we. Kuko je cambe na mbere uje nakubaza usengera ngaha. Oya sinsengera ngaha, sengera nana. None pastori wawe arazi ko baje kundaba. Urazi ari abantu baduteranye, cyane abaduteranya n'abatarakura. Ugasanga umupastori akuraba nabi kubera iki? Kubera akavuga ati urya muntu yarantwaye umukristo. Gute usura kwakira umukristo atari gwawe ukamufasha nk'ahari gwawe? Suko mvuze ko udatanga ubufasha ku bandi bantu. Mbwe ibintu biza gukorwa mu rutonde. Ahavuye ngahi wanje asagenda handi. Avuye kwa naka atagera kwa pastor Odifax. Akamari karahetura niyareka ava ngurumva ngo nakayambwiye ibi na nakambwira ibi na nakambwiye ngo narinje nawe kugira ngo numve ivyo umbwira uri umwana.
ushobora kudevelopa umuntu we w'imhemu n'umuntu avuga ati naha ngiye kurya ivyo ngaha ngiye kumviriza uyu ivyo azombwira mbabwira ikintu kimwe utagira umuntu washize mu buzima bwawe adispose autorité spirituelle ku buzima bw'iwawe hari ahantu utazokwigera urenga mu buzima bw'iwawe. Burya kugira umuntu ashobora kuguhana n'umugisha mu buzima bw'iwawe, kugira umuntu ashobora gutoza indero nziza n'umugisha ku buzima bw'iwawe. Mugabo kwa muri umuntu asaka kuba ari ahantu hose no guhimbara abantu bose uzomeneka utanashitse. Umwana vuga ngo umwana ibi nivyo bituma ahindagurika mu vyo yizera mu vyo avuga agaca aba imfunya mu buryo bw'imhemu. Hari abantu muzomarana imyaka n'imyaka ukimvira kubereka uyu muntu amaze igihe ngaha ariko ataratera intambwe. Mwumvise kene yavuze yarangiza umusirikare parce que abanje bari munsi yerekwa icyambere manda Imana yampaye nukubahindura abigwanira pana bo bagwanira. Sitwa mureka mva muri ko kibanza hari umuntu ari karavuga uca wumva akomoka uca wumva havoma uca wumva ifungurwa afungura ahubwo asanga uyundi ntarafise narangaje yahagaburiko ntamenye ingingo akwiye gufata ku giti ciwiwe no mu bijanye no gusenga cyangwa kwisondesha ibikorwa mu rutonde rwaho asengera. Ugasanga umuntu turafise programme nk'ubu ku kwezi uzokora 20 jours imbere ko kurangira. Ugasanga uwo muntu we ntibimuraba ari kuvyayi ariko aratumako amakrasa abandi barisonzesheje we bari karasekeza ibivuguto baje kumuzana ikivuguto ifyu ibishitse nimuce muzana na salade de fruits mu gihe abandi bisonzeshe niho arya cyane niho haga cyane. Ariko urambira ko umuntu vyukora zo umuntu w'imhemu ibi tubabwira ngaha umviriza n'ivyibanze ni juste kuguha novuga forma modere ariko ndubiza kuce wongera ko ibi nta kintu kinjoera nkiyo mpuye numenga maze kubereka atacufashe akambwira ati ndi imbere y'Imana ndiko ndasenga Imana hari ikintu wavuze nakeneye kwicira icuwo sishobora gufungura. Hari wambwiye akantu kanyoheye naho ntamuvuga arambwira ati dati uzi n'amakuru naho ndamubwiye wo kumuza kumira ngo bakobwa bakwanse ngo rumva ngo baguma ariko baragira nta musi numwe ndumva wagiye muri retraite mwani maze muri kiraba ikibazo kuri wewe umusaba ikibazo kuri wewe ukaje imbere batimana simva ntaronso wonteguriye uzora bako bitazoja bicamo ngabona ko atamwaka bavuga ngo nta mwaka udakuri bavuga nta mwaka udakuri nkumi cyarumva aranyegira ati dadu zira makuru ubu rero wa mukobwa nari nagiye kubwira ubu nafashe ingingo yuko sinzorya sinzonywa atambwiye ego. Voilà urabe ko bitagiye gukunda urabona babwira turi abantu b'imhemu nibibwirizwa kutuzako biba vyakurikije ingingo zo mu buryo siko abantu bari ngaha abandi barabongera umushahara we bakugeze ko bakagusimba nta musi n'umunazi imbere y'Imana ugati Imana simva ntamenye igicuma bama bansimba abandi babongera umushahara je ntibanyongere ukagumuri kuri izo no hari ibintu biriza iyo uri umuntu w'imhemu ubiza kwisara bwa mbere na mbere ukamenya neza kubera ikibiriko birambako ukamenya neza n'ukungene wangaja isengesho ryawe kugeza ubonye ico ukeneye kibaye. Nivyo naramuhaye ijambo ry'ubuhanuzi namubwira uwo mwana azogaruka uko bamutwaye niko bazomugarukana n'Imana arivuganye nawe mugabo ntiyaciye yishara yaciye agenda arasenga yaciye agenda imbere y'Imana. Umviriza suko Imana yavuze iyo yaheje ku ruhande rwayo mugabo twebwe byabitanguye narisiko bise abantu imwe marako mushe ariko ndavuga muri kino kibanza urafise isezerano Imana avuganye nawe. Bibiri ngo Daniel amenyeshwa n'ibitabo imyaka Abisirayeli bazomara mu buja ibaburoma amaze kubimenya yaciye aje imbere y'Imana atangura gusenga. Iyo atabimenya ikirazo ndaza kwivuga mu mwanya siri kumanza kunkundira yari ibintu utabimenye bigoye kushaka kudevelop umuntu wawe w'imhemu kuko umuntu w'imhemu icambere kimukuza understanding kumenya. Iyo wamaze kumenya vyose bihera ngaho icyo tuzaguha agaciro mu buzima bwacu. What we understand we value, what we value we steward, what we steward we multiply, what we can multiply we can have authority over. Icyo usoboye kuganza kiba cyaciye kuri izo ntambuko ni ikintu uba waragize kumenya kuzuye ushobora no kuroproduce mu buzima bw'iwawe. Umvirize ishengero nivyo hari igihe byari kiritoya
hari ibyo nakoze kugira ngo rishobore gukura. Nimba natahuye neza icyatumye rikura, nico gituma subira kandi nkakora ivyo bikorwa nyene, nkasubira kandi kurikuza. Hari abantu baheruka bagira umugisha incuro ya mbere, mugabo umugisha utashobora kurepeta uburyo bwa kabiri. Imana igomba nk'abantu bimweho nuko tumenya ibituma ibintu biba bifata forme bifise, kugira ngo dushobore kugira kubimultiplier, tubigwize kandi mu buzima bwacu. Haleluya. Ndazi ngene umviriza ngumana umuvuduko wo kuja imbere kuri shengero. Ndazi kungera umuntu wese aje muri kino kibanza aguma yumva amaza nubwo nosura mizambo navuze riza rishashe ku buzima bwiwa. Ndazi cyo nkora. Umuntu w'imhemu afise ko gutahura nuko kumenya. Siriko muri ko muranyumva. Siriko muri ko muranyumva. Aha. Nege kwimbere. Yo. Utarakuza umuntu w'imhemu ikindi kimuranga. Ahunga umurongozi. Umurongozi amubonye ngaca acaca ngaha kubera iki? Arabizi neza ko nibahura hari icaza kumubaza kitari ku rutonde cabiza gufata. Aribigeze vuga yo ngo Apotre arambonye nambaye gutya acarondera yanyikira. Uri umwana ubundi wabwirizwa kwamana misi yose kumenya neza ko dushobora guhura umwanya wari wose, kandi twahure duhure wambaye neza nk'umwana w'Imana, nk'umuntu yakurije umuntu we w'imhemu yambaye impuzu y'ubuherezi. Ndakunira ngo mubashira imbere basazishije ukwera guhera indani mitwe mbwa kugaragara hanze inyuma. Ugasanga dimanche wambaye nk'umuherezi, mugabo lendi wambaye nk'umumaraya, wambaye nk'umuhabara w'umuntu. Urambwira ko wakuze? Sinivyo. Ugacuza no mu ngoro y'Imana. Umviriza protocole iyi ni 2025, hari bitenge muzora muba mufise, ari umuntu mubonye ngene yambaye muzoce mumuhera ico gitenge ati kenyera kino gitenge. Ibitsitaza bigume hanze. Mbabwira ikintu kimwe, imhemu ya Yezebeli ntiri hanze y'ishengero. Imhemu ya Yezebeli iri ndani mu ishengero. Ayo mabere yawe turakeneye kuyabona. Ayo maguru ya bizo nteke zawe turakeneye kuzibona. Ngo mugabo ngora ngo mwango ni ndende unanubona higera worabi inyuma nayigera. Uzangana nayivuze ashinga intatsi za kuzayambaye wawe ngene kandi wari wambaye neza imvutano impuzu abahereza. Umva niyo babwira ngo genda mwisoneshereze umwe wese agira kantu kiwiwe, urasanga uyu gitugu yagisigaje hanze kubera ko gisigaza hanze. Iyo muhemi ituma utokwambika ayo maboko yose ni nyabaki. Ahira manuka mugabo ngaha iraduga. None kubera naho haduze urumva tujura kumara aravyumva. Hari amafoto niyo turiko turafotora, hari abantu batwicira ama image nene nagize kuvuga ngo tubiyere umuntu bariko barakamera ugacone yagiteretse kuguru hejuru amaguru yose ari hanze nta nakimwe, ariko iyo image kwenda yicisha kuri televiziyo. Hari abantu atakine bajerwa guma ariko araraba agatose, nubwo byose byabaye vyiza atera aba bakristo bo kwa Kevin ngene bambara bikaba birapfuye byose. Mu rukundo rw'Imana umuntu w'imhemu yuzu urukundo mu rukundo rw'Imana igitsitaza kive ahandi ntikive kuri wewe. Rero bagaca bahunga umurongozi. Ikindi gusenga ni gikonkwana, bafite igikonkwana. Hari abantu gusenga n'umutwaro kuri bo, ngo nosenga rendi nkasenga vendredi na dimanche ivyo bigakunda. Yo baza bari hanze, baza ba Pastor Glorious Kagayo bakubwire byatanguye gutya. Ubu abakristo bose bacitse abakristo bo ku rubuga. Heba kubera ko utaje gusenga nariko ndakurikirana live. Urambwira ko ubwiza bw'Imana twatiko turuva ngaho umuntu ari kuri telefone ariko arabwumva. Urabona ingene satani ariko birivuga uko iminsi mibi irushize kwegereza abariko namwe murushiza kugira iki gukoranira hamwe n'ikintu cyo kurushiriza. Ukene ku develop l'homme spirituel arushiriza gukoranira hamwe n'abandi. Sitwa mureka mva muri kibanza. Ivyo bintu ngo namajambere niterambere ivyo biriko biza kuzimya ikanguro. Uviriza haba ma live ataba
tubiza kuza ngaha mu ngoro y'Imana. Aho ikizokwerekana ko byukoreye gukuza umuntu wawe w'imhemu nuko n'igihe tudafise amakirite muri ujya mwanya wa pause. Nagiye muri Corée du Sud mu mwanya twari ku musozi w'amasengesho ahantu Yongishu yobatse umusozi w'amasengesho. Abakozi bagira urugendo rw'amasaha 2 bavuye ku kazi mu mwanya wa pause baje kuri uwo musozi gusenga. No wonder nicyo gituma ico gihugu gitera ci developer ku rugezo utoshobora kwibaza. Haleluya. Hari abantu bari ku nkike, hari abantu bari ku nzitiro, hari abantu bari wevyumva mu birengero bariko barasenga. Vuba cyane hari programa tugiye kuransa. Nzoyibabwira mu minsi iri imbere mugabo si yabari bo bose. Ariko abwiza kwa mahari zamu umwanya wose. Iri shengero ntihakabure umuntu abari ngaha ariko arasengera abatari ngaha, ariko arasengera bariko barakora ubuzi, ariko arasengera bari mu bitandukanye. Uravyumva izamu rihoraho. Kuko hari abantu tubwiza kuja. Nimba tuko turavuga kuganza abantu wow ngiye kuganza. Hari ikiguzi gikome bifatanye. Nico kintu cyitwa kuganza. Tushaka ko umuntu yitegura kuganza ubwo muri kurakora vyandi warumenyereye gukora. No, turagiye guhindura uburyo bwo gukora ibintu kandi mu buryo bwose. Numva meni yanyu muri kiro kibanza. Reka mvuge gato yo mwanya yo. Ariko wamaye abikono ba mbere. Muganumva ntaco cakurindira. Abariko bandika bandike. Ukiri umwana gwisha abandi. Barize umuntu rero ndi wabuti kubera kugwisha abandi. Ataje gusenga arondera uwundi kugira ngo nawe ntaje gusenga. Nageze kwa mfise umugenzi. Urumva iyo pagana ntiyashaka gupagana wenyene, yapagana ariko meno undi muntu. Umunsi umwe dukorana amasenga tuvuga ati tugira 5 jours. Mugabo wageze ku munsi wa gatatu biranga. Ari yumvira ingene yasohoka mugabo ati je nkayasigamo Kevin azontwenga. Ataragenda arondera amafaranga arambya turaziga Kevin. Burya kugira ngo tubandanye amasengesho numvise umengo twokora amasengesho umwanya muremure. Reka tugire pause. Tingomba ndagutekera ibintu ari bwigera urya. Isosi yera. Shugiye vraiment nayo nari bwabone. Ati ndagutekera isosi yera ibintu ari bwakire. Tugire pause cyo dusubira tugire iyindi minsi 4. Cyo nuvumengo umugambi ni mwiza. Yo twafuye guheza gufongora. Arambwira tumbiza rero ubandanya urimenya. Jewe ngarukirije ngaha nase kuzontwenga ko vyananiye. Abani ba Petero aguye yagwishije n'abandi. Hari abantu iyo baguye basiza kugwana n'abandi. Iyo ariko aravuga nabi abwiza kuvugisha nabi abandi. Iyo ariko arasubira inyuma asubiza inyuma abandi. Imana ibarinde abantu bo kubatera gusubira inyuma. Imana ibarinde abantu babatera gukanya mu buryo bw'imhemu. Imana ibarinde abantu basubiza inyuma. Imana ibarinde abantu babagira inama zitari zo. Kureka Imana itwumva kubera ko tuko turisonzesha. Kwisonzesha si bituma gusa Imana itwumva. Kwisonzesha bishira mu gaso umuntu aganzwa na kameremere. Umubiri wawe uri kurawuhana kugira umuntu wawe imhemu akomeze gutera imbere atakina kimwe kiri kiramufata. Sitwara munekera mu bikiro kibanze. Umwana agwisha abandi. Ibi byose ni vyerekana nama ukabibona ku muntu umenye neza leta yibuye. Agwisha abandi. Ntibwiriza ivyo akora ubwiwe ni mpaka barinde kumubwira isonzesha yisonzesha bamubwiye ngo isonzesha asomija muri Imana mubwiye ngo asomija muri Imana atangira Imana mubwiye gutangira Imana icyo akora cyose ni mpaka bakimubwiye wenyine ubwiye ntasura kucibwiriza ikindi arigungira ko cyane agira iki arigungira ko cyane vyose abayumva vyoba kuri we gusa nico akoze abakeneye abamwereka ko yabikoze neza. Iyo batamubwiye kaberewe aratsitara. Iyo batamubwiye ko ivyo yakoze vyagenze neza aratsitara. Umwana ashira habona ivyo yarakwiye gufuka. Ntazi gufuka intege nke z'abandi. Ikintu cyose urazi nta kintu kibabaje. Kandi kinambabaza. Nko kubona umuntu ashobora gufata imperfection. Yabonye ngaha mu nzu y'Imana akazitwara hanze. Nico gituma umeze nk'uryo ndamugwanya cyo kimwe nko ngwanya abandi bansi bandi fise. Gute ubwambure bwo ngaha ubutwara hanze. Gutunezego no kuvuga mbabwire ntituri mu ijuru. Aho uzogenda meme no mu ijuru. Harabaye ubwibone ari mu ijuru. Harabaye intambara
intambara izatangura ngaha mwisi zatangure mu ijuru bigenda gute ivyo wari ukwiye kubika gufuka ahubwo kugira umutwaro ukaja gusengera ugaca ugenda kuvyandagaza hanze ubu nyine ubwabo ntuzi kuri kuragwanya uri kuratema igiti wicayeko uri kurisamburira ku wowe nyene ubwawe ariko ivyo byerekana ubwana. Ndakunda abantu babona ibintu bakaja kubisengera kuruta abantu baca baba uravyumva vuvuzera. Iyo umeze gutyo ntavyo kuvuga ngo uri umwana ngo ibiki ndabora umanza kukugwanya cyo kimwe ngo ngwanya umwasi wanje pastor niko ndabikora kubera ko aba bantu bari ngaha ndabakunda cyane kuruta ikindi kintu cyose je dois kuba protéger je dois umviriza no gukomeretsa nkazogaruka kukuvura mugabo nabanje ubwa mbere na mbere kugwanira abimana yampaye. Yesu avuze ikintu gikomeye ngo abo wampaye bose narabazigamye nta numwe nigeze ntakazi kiretse wa wundi arico yari yaravukiye. Ico kiranga umurongozi. Hari pastori vyatavyo baza barongozi byo batabizi bagaca abantu bumva nyene barirejareja no ahagenda umugenerali ndumugwanyi mbonye uri kuratugwanya manza kwibagira kuri uwo nkakugwana nkuko ngwanya umwansi wanje hanyuma yaho nagukomerekeje nagize ibiki uravyumva sijeje nyene birivuga ngo nije nkomereze kandi nkongera nkagira iki nkasomora ndasura kugukomereza. Abavyeyi iyo bariko badukubita ntibabazi ko tubabara mugabo barazi ko inyuma y'ukubabara baraza kugaruka batwereka urukundo kandi muyimaze kuvuga ati vyukuri ndashima Imana ko nagize umuvyeyi uravyumva anhoza indero nziza ankarira nivyo vyatumye mba uwo ndiwe uyu munsi. Haleluya. Ukagira umwana aguma ariko araja kuvuga amabanga uyo manzi umushe ku ruhande banywa amata gusa nivyo vyo kurya vyawe urabona umwana akiri umwana anywa amata gusa tokmani maja muri wakene kumubwira ko Imana igiye kumugirira neza akeneye kumubwira tuzorira uzotama akeneye gusa amajambo yoroshe. Nabaramije amata abiko no bambere gatatu kabiri gatatu nabaramije amata sinabagabura ivyo kurya bigumye kuko mutari bwabishobore kandi nanone ntimurabishobora. To ari amajambo amabanga udashobora kubwira abana kubera ko ntavyo bashobora gutahura ntavyo bashobora kumva mugabo bageze imbere. Yesu arigeze gukora ikorwa kuri Petero arambwira ati ivyo ndiko ndakora reka ramoza ibirenge arambwira ati ivyo ndiko ndakora umwana bishobora gutahura mugabo ni wegega imbere uzoshobora kubitahura. Umuntu w'impemu atahura igikorwa kimwe mu cyose gikoretse ku buzima bwiwe atawuri gituma akarigwa atawuri gituma atoroherezwa atawura igituma asabwa kuri ikiguza abandi batariko baratanga. Umuntu wese Imana ikunda yama misi yose imukorera ibintu biremereye kuruta abantu ntigera yoroherezwa n'umunsi n'umwe ariko bati ubu rero komereje ibi kameme ngoma nduhuke Imana uruhuka uja he habwa ico shaka dukorana karubutse uravyumva Imana ati karubutse Imana niko kubuka mu ndwiza toya n'ubu nyene. Haleluya. Reka mvuge gatuye umuntu w'imhemu n'umuntu yageze ku rugezo rwaho agendeshwa na mhemu yera. Ibya kamereme nubwo bitareka kugerageza kuvyuka nta bushobozi biba bikimugirako. Umuntu w'imhemu n'umuntu yatahuye ukuganza kwa mhemu yera mu buzima bwiwe. Tuva ubuzima bwiwe umviriza buri mu biganza vya mhemu yera abukwegera ahagomba ajana ahagomba. Si umuntu agifite ijambo kubizana n'ubuzima bwiwe. Mhemu Imana wafise ijambo rya nyuma kuvyerekana n'ubuzima bwiwe. Ico mhemu agomba nico akora. Sikora mureka mva muri ko kibanza. Yatahuye kuganza the lordship of the Holy Spirit. Harabizi neza ivya kameremere umviriza ibyo ni vya kameremere tuzotegeza kwa migecho tuko turagwana navyo. Nta musi numwe dushobora kuvuga ngo intambara ya kameremere uravyumva yaraheze nishobora guhera ihoraho mugabo uburi mu kibanza aho uri bidashobora kugutera ngo bize. Haleluya. Kubera iki kura ko muhemu w'Imana abarafasha ubugingo bwawe akaba ari wari karabukontrola mu kiganza ciwe. Icyambere cekana umuntu w'imhemu nuwageze aho hantu. Icyakabiri aba yararenganye ivya mbere vya Kristo abageze aho Imana imubona kubishobora gutangura guha ibikorwa bikomeye izi neza ko ashobora gukorana nayo hari urugezo rwo kumenya no kubana n'Imana aba yarashizeko. Imana sigara imubona iravye mu isi kavuga
ninde twotuma igakibona we ati nanibutse ko muri urya muryango turafiseyo umuserukizi, turafiseyo umuambasaderi, muri irya ntara turafiseyo umuserukizi, muri irya province turafiseyo umuserukizi, muri irya quartier hari umuntu wacu. Imana iba ikwizeye ku rugezo yuko izi neza yuko igufise nta kintu kimwe gishobora kononekara, parce que uri umuntu yayiyeguriye wese ataco yisigarije. Imana itinya kukuvyura mu joro. Abantu urumva ngo sinovyuka gusenga mu ijoro ngo mu gatondo mfise akazi. Ndaza abantu baje ku kazi baraye bariko barasenga. Muriko muranyumva? N'abantu baramenyereye ibitoroshe mu buzima bwabo. Kubera iki? Uko niko batojejwe. Ababazi umuhamagaro w'Imana bakagera bagakora ibirenge by'abandi bakoze, kuko yibwiriza ibikwiye gukogwa akavyitangira. Umuntu w'imwemu aritangira icyo abwiza gukora, bakora ibirenze ivy'abandi. Nimba ari gitabona ko nasoma ejo, umukozi w'Imana umwe agenda abaza Yongico, aramubaza ati kubera iki wewe uko biri kose yo wigisha? Yongico muramuzi muri Corée du Sud, niwe muntu wa mbere gushika n'uyu munsi afise ishengero mwamengo Adeboye menga shoko yaramuciyeko. Yarafise ishengero ijo gihe mu 2008 ishengero ry'abantu muri yone yagira ibikorane ndwi. Donc uyo muntu urumva ko yari umuntu adasanzwe. Umupastor umwe aramwegera aramubaza ati Jeff ishengero ry'abantu 300, ariko ico gihe yarafise ishengero ry'abantu 300, ibihumbi 300. Aramubaza ukora iki gituma ishengero ryawe rikura? Ati kuko uko biri kose turazinanye, ndazi inyigisho wigisha, turi umwigisha mwiza kundusha, kandi meme no kubijanye n'ingabire ndamaze kubona uko biri kose ntundengeye cyane. Mbwa ufite ishengero ry'abantu ibihumbi 300, je mfise abantu 300, bigenda gute? Yongisha aramubaza ngo usenga umwanya ungana iki ku munsi? Wa undatimbo ni entre 10 et 30 minutes par jour. Yongisha aratwenga, haramubwira ati jewe ngeze ku masaha 3 niho mba ntanguye gusenga. Asaramusigurira ikintu, aramubwira ati ibijanye no kungena Imana ikora ibi nibaza ko abarongozi tugiye kuzobyinjiramo neza cyane rwose, nabyo biri mu byo mukeneye kumva, ariko namwe mu vyumve kandi uri umurongozi w'ubuzima bwiwe nawe utovuza burongowe. Aramubwira ntushobora kugenda muri banki kurotira amafaranga utabikije. Aramubwira ati amasengesho ameze nka deposit, ameze nkajya amafaranga wagiye kudepoza kuri konti yawe. Uko aba menshi niko woroherezwa. Urabwira umuntu asenga iminota 30, ubundi nawe atanguye gusenga, atangura gusenga ageze ku masaha 3. Urabwira ko abantu bagira amaresultat amwe. Muzi impamvu dusenga cyane ni kubera ivyo twizigizwa n'umutwaro dufise. Hari abandi bagatende uriko wiyiciriki, ni ube wirira shaho uyayironse hama wiryamire. Oya, twe birarengeye ivyo twahamagariwe, ibijanye no kurya no kuryama, biri mu bijanye no kwitangira ubuzima bw'abandi. Baraza bagashinga naho Imana yankora ibi, urumva Imana yampaye uruvyara nyuma y'imyaka iyi, urumva naje mfise imimyore ku mubiri. Mwana mfise umukobwa yashinze nawe muri veye, mugabo ako kanya nyene nyuma y'isengesho Imana irahanagura iyo mimyore, izo nguma ku mubiri wiwe. Ugasumengo juste ni ibintu bisanzwe. No, bijya tuba twabitamiye, bijya tuba twabiriye ikiguzi, bijya tuba muriko muranegera, tuba twabiriye ikiguzi, bijya bihwanye na deposit tuba twashize kuri konti yaje. Nico gituma ntagi biravuga ngo muri ico gihe ngo ijambo ry'Imana ryari imboneka rimwe, ngo nta kwerekwa kwari kugihari. Muravyibuka muri Samuel? Nta musirimo zo kwira tuvuga ico kintu, ngo nta hisurirwa rigihari, ubusobozi bw'Imana busigari imboneka rimwe. Aha muzo kwa muriko murumva intahe iziza ziruta izo mwumvise. Kubera iki? Turazi kungene duteramira ico gicaniro gituma abantu bagirirwa neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Urazi babwire kamwe mari ibintu tudashimana, reka ndangirize nonga.
hari ibintu ndashima Imana mu buryo bwiramvuye mugabo vy'ukora ibintu bikomeye. Hari amashengero bama bari ku mpanda baje guhamba abakristo babo. Hari amashengero bama bari guhamba inzoya zavutse, ku buryo ibibi biba vyinshi kuruta n'ivyiza biriko biraba. Mu bintu ntama niko nasenga nsaba Imana, umviriza simvuze ngo urupfu ntiruzokugira ruza mugabo kameme ruze kuri wa muntu nyene hari hageze nyene ko hagenda mugapana ibintu byo gukenyuka. Birababaje, abakristo bare bavuye ahantu nabishenge nini imodoka irabagonga nta numwe yarokotse ya. Ariko nk'ubu ndabiraba, ivyo vyose ndabiraba uko biri kose. Uno mwaka sinzi ko ndavyibuka neza, nta mukristo twahambye arahari sinibaza bitendera ahari numwe canke kwanza mbaza ko matarenga parce que nabakwa ndavyibuka ko hari ibintu kameme nitwararika. Yego simvuze kabo mu miryango yacu mugabo naho turashaka kugabanya todo mortality no mu miryango yacu. Siri kumuri ko muranyumva ko cyo umuntu yari mu jeune yaragiye muri kaminuza puf aragiye, ugaca wumva umuntu ntiyakigira mariage yari karavyara puf afanye n'umwana. Hari ibintu kameme bibabaje muvyo nzamisuse ntangira imaze Imana uturinde ibisa nk'ivyo. Umuntu aza ngaha agira amagara meza azopfe apfuye n'ugwiwe canke yahejeje imiso yiwe. Siriko murakaramba muri kino kibanza kubera iki? Kubera ko turazi neza yuko mu vy'Imana ikeneye gukora hano mu inose iradukeneye kugira ngo dukorane nayo. Umvirize, nimba ukeneye kuganza ni witoze kuzura senga. Burya ishengero rifise amagara meza kandi vy'ukuri ishengero rigiye kuganza uraribona no mu bikorane vyo mu misi y'imirimo, uraribona no muri prière matinale. Umuntu wa mu buryo bw'imwemu abiza kuba developer, abo umuntu Imana yizigira kuri gwa rugezo uravyumva nyene rudasanzwe. Mukoma amashiko bw'ijambo ry'Imana.